abisi buzuye uburyarya amashari n'inzigo ni byinshi uteye imbere birabarya bagashaka kupfa abisi buzuye uburyarya amashari n'inzigo ni byinshi uteye imbere birabarya bagashaka kucikana. Abakunzi ba Empower TV turabaramukije, ubu ni wa mwanya mwiza tugira ngo tuganire no mutumire wacu twabazaniye, tukaba turi kuri Source du Nil. Ni hotel imaze igihe nga mu Burundi izwi mu hotel ya mbere yabaye ngaho i Bujumbura, ahantu heza cyane, bafise piscine, bafise parking, imodoka zose z'i Bujumbura ngira zoronka aho zikwira, bafise amachambre meza na service imeze neza cyane. Yego ni honora kuri micro nkuko mubibona, nkaba afise umutumire akaba ari ingénieur EMERYSUN. Nagiye amahirwe no kuganira nawe nyuma yuko yasohoye indirimbo ariko Imana si Yohani Asmani. Mugabo turaza kumubaza Asmani, hari akantu nabonye kuri stati imbere yuko tumubwira ngo atwakire, aza kudusigura Asmani yagize iki ko aguma bamuvuga yagize iki nibaza ko tuzakuranga akajya kubivuga, reka tumwakira. None Emery, wowe uhora ugira amasoni? Cyane. Wewe? Cyane afite iyo ari ikintu uziko kiza guca aha abantu babona, tangura kwiyumvira ndavyifatamwo gute, ndabikora gute, abantu bazobibona gute, nayo cumenga ubudetaye buto bwose ushaka ko goza ubudetaye goza butuma wewe uboneka ukundi, ugerageza kugenda kutabukora. Yego. So cyo wikontrola gose, rero ugaca usanga ari n'ubusoni buziriyemwo kwa tunutunga. Udupose tuzangwa kuza menisha ati rero umva bon mugabo ndagutahura kuba uzi donc bariko barakubwira gukina genre gira gukifate gutya, gira gucyamera nk'nyene nk'umuntu nyene ari méchant umunyari karavangana ibintu nyinshi nyene na cyane rero gushize ujya ure kuvangana igiho jyaho ryo kuvangana vraiment nk'ubunya chatwibaza ko ari kumeze ni kumeze. Oya je sinzi no kuvanga nyene babigira girahira some blague nuko aha twese tuzikore nyene ko ari kumeze ko ari nyene wagiye byo kuvangana kwa bica biboneka bica bigusa yaza ko ibintu byo kuvangana si vyanje vraiment si vyanje mugabo nyene harabikinye ngaho arabishoboye kubiba bikinye neza harabikinye parce que namaze kubona abahungu bavangana nyene baba bameze amaze kubibona ariko je sinzi kuvangana kandi bazo kubyintu abantu benshi baguma bambwira ngo yango niko ameze ngo niko ari abantu ni atari ariko ndetse mvangana kwe wabise umusheri hariyo turamuzi. Oya abe muzi bro numushira habona canke ni privé muso kumushira habona na urahari ariko pour le moment ko nasanze abantu bameze nabi wikundiye umuntu abana iyo kunze umuntu abantu nibo baronse ibyo bavuga ko urabona ariko iyo utari muri relation iyo muko nkuko abantu babwira ati bajya mukuga namukunze natanga kimwe nabamuvuga ko nta jambo niri bamuvuga ko ariko mira yabwira ati turakundana baca banzanira historique yiwe yose so ndomushira abona hageze kugira ngo amajambo bazo yavuga atacho bagihindura cyangwa uri kubivuga kugira ngo ntihagire umuntu akwiyumvira ko ibintu genre nyene ashaka kudepoza candidature. Oya ariho no kwirinda rimwe rero ifo kugira umukunzi ariho. Okay. Uvuze ibintu nyene by'abantu donc abantu ko bameze nabi niki ari ndimbo shasha uheruka gusohora njyajya njyajya vraiment hari akajambo uvuga Imana si Yohani canke Asmani Dieu mangana namaze kubyumva wame ofete indirimbo ucumenga
niyo kuva kera yari isanzwe hari kwera ubuvuzi ijambo umenga abantu bari basanzwe bavuga donc wowe kugira ngo uvuge mwo rya jambo sinzi ko ari umugani sinzi ko ari expression navyonze ni byagenze gute kugira ukora indirimbo nk'ijya ni jambo usanga abantu benshi bakunda gukoresha ariko ugasanga rifise iyindi siguro Imana si Yohani Mungu sio asumanisha ni jambo risigura ko Imana atari umuntu urumva so je rero kwene nsanzwe maze kukumva ariko ntikabe kari populaire cyane mwoka kumva ko ari akajambo nyine gasigura gafise ni gato muga gafise insiguro nini kandi komeye niho nagashiramwe muga ndavuga nti nashiramwe Imana si Yohani gusa hariho urundi ruhande nzoba menga simvuze ariko ninashiramwe kandi Imana si Asumani nzoba meje kuzuza indirimbo ukunda bishaka kuko Imana si Yohani abantu bavuga ngo Imana si Yohani usanga kenshi arabakiriso urumva uvuga ngo asha urahumba shanga Imana si Yohani ariko uri mu bana bwate ba Mungu si Asumani abona n'abayislam so nategeza gukora indirimbo ku buryo ikora ku mpande zose wewe ushobora kutavuga Yohana bwate Mungu si Asumani tu ukumva ko afise ushobumva partarimwe ariko n'amajambo n'amazina niyo nasanzwe numva ariko ndashira mu ndirimbo atavuga ngo Asumani ngo nahantu ngo nahantu ngo umuntu ahari yangiriye ibi nibi canke ibintu bibi oya ni nkuko naye kuvuga ati Imana si EMERYSUN yego Imana si super half Imana si Ornella urumva ni nkuko nagushamwe ayo mazina ariko kwera ko muri musique hari ico bita ama rime tu vois umva Yohani nategeza kuronka ikindi kidana na anita ya nyuma cyamona ko boza Asumani kandi zace cendabifatanya kujya rero ncituma bimeze kujya ariko yumvira ko Asumani yakintu yankoreye nukuri nta kintu na kimwe cya Asumani cyakozwe umugenzi yitwa Asumani Asumani oya ntawe ariko ba Yohani bariho Yohani riri populaire go none ni ukuntu donc ijya story kwa ni indirimbo ya histoire si bya bindi umuntu nyene ateranya kugira juste abantu batambe canke baryoherwe mugabo ni indirimbo wumva ko umuntu ari kavuga histoire ibintu nyene bifise histoire est-ce que ijya ni true story woba warabibonye ahantu canke bya byaragushikiye bijyana riremvye ni ibintu biba mu buzima busanzwe ubuzima bwa misi yose tubayemo ibintu bijya byo kuvuga ko iyo umuntu ateye imbere aronka abantu bamugwanya bimwe ni ya migani bavuga ngo agakecuru gahishije ntikabura buzukuru urumva agakecuru gahishije ntikabura buzukuru no kuvuga ko iyo uronse ibintu uronka n'abantu benshi ariko iyo utabifise baba bake canke ukavuga ati n'Imana iguhezagiye na shetani akubera umugenzi umujama akubera umujama kubera ko shetani ntabo basha bagifise avuga ati aha rero y'Imana imwe nzi jewe yamuhezagiye nta kintu nakimwe shobora kumukorako so ico nkwiye gukora je nka shetani nuko mwiyegereza yego rero ni kuvuga ko shetani ari mu bantu shetani aca mu bantu nuko ko abantu babi bose mwe bahora kugwanya bacavuga ati ntacyo tugikora reka tumwiyegereze kugira ngo basi bya mihezagiro yiwe iriho tufume tubona ico twoyikurako so ijya ndirimbo nuko agenda yandika aragenda yumvira ku by'ubuzima busanzwe bwa misi yose aho uzosanga umuntu avuga ati Ornella ntavyatsi biyakora ntavyatsi ariko aragerageza aho azoba ari cyagiye utarafatisha nyine cyangwa utaratera imbere ariko agira imyaka uvuga ngo bakubona hirya no hino ari uvuga ngo avuga ngo ngo Ornella ararenze wa undi nyene nuko ko utakwemera atangura kukwemera abakugwanya agatangura kukwiyegereza ati aho bigeze uyu muntu nta ubasha tumufiseko rero no ncamvuga ati yabisi buzuye ubujyajya bafise ubujyajya kuko se numva ukuntu umuntu utamukunza akenye kweri kiyatunze uja kumwiyegereza nagira ari kuguma muri face mu ruhande rw'iwawe urumva ntiwankunze nkenye wayi ubu ntunze ucuza ku mugenzi ntiwafashije nkenye
kweri kuno musi ubonye ko ntunze ariho ukibona ko tutangwa kumbwira ngo hari ibintu byinshi ngo ushaka ko dukorana reka umwe wese agume kwiwe niho ca mugati ubwo n'ubujyajya niho usanga ariho inzigo ugasanga abantu bifuza kupfa kubera ko akantu gatoya okay ndemeza ko umuntu ndi muri abantu bavuga ko bemeza yuko umuntu niyatera imbere ntibize kubabaze ariko binezerererwe kumbure igetera imbere giwe hari umunsi dizogira ico rikumariye rero hako uyumvira kugira ishari n'inzigo ahubwo iyumvire kubera yateye imbere je nokora iki nanje ngo ntera imbere kumbura ushobora kumwegera ukamubwira ati nyereka iminyuro waciyemwo akakwereka kuko nibashiramwo inzigo uzokicwa n'inzigo umutima uvyimbe wicwe n'ubusa Imana ibandanye imuhezagira usangwe no mu guturika tari ibintu ariko kwiha amahoro ntama canda yandika ko gutyo haraho nshika nkavuga confiance ko atayike ari kwizerana aho ushaka usanga abantu twebwe twita abagenzi usanga nabo baguma tuvuga nabi ugasanga umuntu n'umugenzi wawe muri kumwe fra ariko yagenda gatoye akagucafuza kandi bamubaza ati baje narumvise waramvuze oyo abona batwanga ariko yasura akagenda akagucafuza akabona avuga ibintu byo ko abantu ngene barogana yego umuntu akakuroga kubera iki ishari gusa akanuga intambwe Imana yaguteye yo kuva ngaho gashika ngaha bigatuma yumva ko yo kuroga yo guhishano yo guhisuma kugira upfe gusa ariko nkavuga nti ko biri kose ibyo wo bikora bireka Imana niyo turinda kandi umuntu agenda hageze kuko hari ijambo riri muri Bibiliya ngo Yesu aba baramuronda imbere baramurondeye uribuka ko arano agiye mu rusengero baramufata baramutwara agiye kumuta urayibona inyuma y'urusengero aca abacamwe nyene aleze arirenganira cavuga igihe cyo nikirage urumva cyo bwagera igihe ciwe arigira mugabe igihe hagera ntibanarushe baramufashe kubera nawe yarazi igihe kirage kigenze rero so cavuga nti umuntu agenda hageze tuzopfa hageze naho bogira gute hataragera uzogwara uzokira bazosubiye bakuroge ugware ukire basubiye barondera n'abapfumu bakomeye bakuroge ugware ukire ariko umunsi wo kugenda uzosanga wiryamiye ntizovyuka rero no kuba ko abantu bakwiye kureka amashari n'inzigo kuko umuntu abayeho kubw'Imana ntabaye kubwabo kandi iyo Imana yugura imiryango ku muntu nta muntu n'umwe ashobora kuzibira so kandi no gupfa umuntu agenda hageze urumva ufite ukuntu imeze clip ukuntu imeze ndetse na text amajambo urabona nyene ko ari ibintu vraiment bitondetse donc amajambo atondetse agenda arakurikirana nyene nkaho umenga uri kuvuga histoire vécue urumva umuntu acatangura kwiyumvira none ibintu vy'isumu ko biharawe ko bisigaye byuzuye ubonye ubwo emeri nibashaka ko bari baramukoreye ko muri iyi minsi donc bigatuma umuntu yumva umuririmbyi avuga ngo ni kiyo cha bene gihugu so ni ibintu nagiye mbona mu bantu mu kibano ugasanga abantu babahaye amasumu ugasanga abantu babahaye amashano ukabona ingene abantu bagira ubutajya ku bandi ni ibintu nagiye mbona so hari n'ibintu by'uburozi ugasanga ukumva umuntu akayaroza uwundi ni ibintu biba mu buzima bwa minsi yose biruzuye cyane so cyo gituma nabirimbye kuko ko nahise ngenda bibayemwo naho atari je nako ndabibamwo nka jewe ariko nabona abandi bagenzi bo hirya no hino babibayemwo okay rero nibaza ko abantu turonse umuco twaza ko ari umuntu yagukoreye ko baragerageza na jewe arabagerageza gushiraho ibintu nyene byo gucisha hirya no hino ariko Imana ibababarire ariko kuko Imana irahari wavyanka wo vyemera Imana iriho wose ngo utosenga Imana irahari kandi Imana ikora ku mwanya wayo ntikora ku mwanya wacu so nico gituma iyo umwanya w'umuntu ugeze igihe cy'umuntu kigeze
mureke kwanza nibona ko gihe cy'umuntu cyageze ugati Imana yageze kuri ujya muntu ntuyumvira kugira umutima mubi binezerererwe kugira ngo uronka amahoro nawe ufise ishari n'inzigo binezererwe hama mubane mu mahoro rabe kuko izo muhezagira ubabare none hako bitera inzigo ni inzigo y'ubusa fuma mukunda tu yeah uri kurakoresha cyane amajambo muri Bibiliya est-ce que mbega urakijijwe like usengera urakijijwe uri umukizwa canke uri umukatolika canke uri umuzimu gukizwa sinkijijwe ntukijijwe uvuze gukizwa uvuze bya bindi tumenyereye ngene bavuga gukizwa bijya ngo nakijijwe urabibona byo mu masengero sinokwibeshera ko sinokwitiranya n'Imana ntiwigeze narigeze kuba ndi mu rusengero cyane ariko naza yuko kumenya Imana bikwiye kumenya ibyo ukwiye gukora bihesha icyubahiro Imana kumenya ibyo ukwiye kwitondera kugira ngo ntuje kure y'Imana ibyo birakwiye hama ndi wa muntu nemera yuko idini atagereza twara umuntu mu ijuru ariko umutima wiwe ari uzomutwara mu ijuru hama nkaba ndi wa muntu ndasenga nkemero kwanje kuko mwese afise ukuntu yemera hama nkemeza yuko hari umunsi hari ideni dufise ideni twariye igihe twavuka tuteza kwishura igihe tuzopfa so nkasaba no guhereza neza kuko inyuma y'ubuno buzima twumva ko hari ubundi buzima yego so guhereza neza ntaco bifise ikimazi kinini gusumba guhereza nabi so ndi muri abo bemera gutyo guhereza neza gukora ivyiza gusenga Imana kuko ushoboye hama ibindi navyo ubuzima bukabandanya iyo uvuze guheza neza donc iherezo ryiza ubu ushatse kuvuga iherezo rimeze gute iherezo ryiza n'umuntu aheza yitunganije kwitunganya no kuvuga ko wasabye ikigongwe mutima wawe atacyukwagiriza urumva aha niko bita guheza neza kandi amadini yose ishobora cemera ko hariho guheza neza so witunganije ukagenda umeze neza n'Imana ta kantu ikubonako ivyo navyo hose ko bishikira bake ibyo gusaba none wowe uri mu baririmbyi batanguye kare mu Kanyosha surtout muri sud kwabo ntuba mu Kanyosha pama donc uri mu bantu batanguye kandi wagumije ko hariho abandi batangura akagera igihe bakabivamwo kwa ko peut-être haje abandi bafise umurindi munini canke bagafatirwa n'ibindi bintu wowe warabandanije niki donc ushaka gushika hehe est-ce que umuziki wowe ni ufise intumbero yihe musique ni drogue kuko iyo bitanguye kubiheba biragoye kandi iyo bitanguye za nguvu wakoresha ugitangura bari nyinshi ariko hari igihe ushika ukadendebukirwa ikituvyura gituma dukora n'abafana b'abantu bakwizera bakavuga ati none urahavuye utumara amazi urazi ko gushika isaha hari abafana ashobora kugwana kubera wewe bakavuga ati twe turamwemera we ntawe akanagwana we utanamuzi so abo bonyene baragutuma wowe uja muri studio kugira ngo ukore indirimbo kugira ngo bagume bafise ijambo aho bari bavuga ati je naka nazopfa yatumara amazi so musique re dukora iyo utaratahura iyo banga yuko hari abantu bikorera kandi hari abantu iyo ubwo butumwa bushikira urabiheba nka jewe generation yanje yarankurikiye bagenda baranyumviriza uziko hari aho ngenda kumva bambwira ngo turimbeza ndimbo zawe za kera ndirimba muri 2011 akazo ndabaririmbira no munsi so nukuvuga ko musique biragoye ko ndayiheba ufu mukora umwe kugira bagume bakumva ariko musique ubu ko ndayumva igenze kure yamaze kuba nini umuziki wamaze kwaguka bisaba ko dushika kure cyane indimbo yawe ya mbere urayibuka twahitwa
uramubwirira ko nkimukunda vyo yibaza atari vyo ko yihenda ya ndayibuka cyane ndayibuka parce que igihe yavuga ubwa mbere ku radio nkumva ko je nciye ku radio ijya mbere narakomye induru ndahamagara abantu bose mu bimuze ndaciye ku radio eba ndagira alerte abantu baza kumviriza eba kuva icyo gihe abantu banyumvisa aho nyene ndibuka ko indirimbo iheze umujournaliste acavuga amajambo menshi arantapa aravuga mena mu Burundi haraje umuntu arimba R&B lelelelele arambatiza ona nukuba ko indirimbo iheze abantu bose acyaswa kumbona ukundi nacyo muna ko bizageze ibonye ko inakaba hajya ujya wumvise ku radio abangaha ndabona okay urumva so musique dushaka gukora no musique shaka gushika kure naho bitoroshe ariko ni musique shaka kure kuko abantu bakona sora indirimbo bibaza ko vyoroshe inyuma bijya image ubona hara uburyo bwinshi umurimbyi akoresha ariko kubugarura atigera abona abukura mugabo ntituzoreka dusama projet menshi yo gukora kandi tuza ku muziki tuzogushikana ku ntambwe byanga bikunda ya wavuze ko uririmba muri arena narabihagaritse iyo ugiye kuririmba muri karaoke ugira indirimbo zande genre urashira mwizi wawe canke Jesse ngize indirimbo ziwanje wanje nabona menga koma je nka jewe ndi ha studio hamagenda kuririmbira muri bar nyene bar atigera mpana 10 yo gutera ngo nkore muziki wanje no kuvuga ko je niko ndamuteza imbere mugabo wewe ivya kuraho vyose najya zina giwanje ugasanga ntigira yumva yateka dutere ujya muririmbya akora ngaha aduge ibyo ni ibintu nabayemo ndabizi urumva nta mu boss usanga gukora muri karaoke akubwira ngo ndagwaye 500,000 kuri video muga abaguhemba ariko mbona umenga donc wacu profita ukamenyekanisha canke je ndi muri abantu bakundisha abantu ibikorwa vyawe je ndi muri abantu bemeza yuko igikorwa cy'umuntu urafisa ugikura genda kirondere ucumvirize urumva kugira ngo gihe azovuga ati ndafise show uze kumuraba avuga ati aje kurimba indirimbo ziwe apana zimwe tumenyereye yego hama uzoze muri show yiwe kuko niyaza ko ugiye muri karaoke tubusubiramo indirimbo z'abandi yego kuvuga ngo hari ababikora bakavuga ngo basubiramo indirimbo ziwabo sawa ni byiza kuri bo ukuntu bavyemera mugaje siko ndavyemera kuko fise fan base yanje aho nshaka kugira show nkabona abantu banje we nawe nimbura umuntu wanje kuki utoja kuri YouTube utonkurikirana ibikorwa vyanje kubyo nanje genzogira concert yiwanje batingiriza concert yiwanje uza utaje kuraba karaoke muje kumviza indirimbo ziwanje so sinigeze mundirimbo indirimbo ziwanje kenshi okay imbere yuko turangiza twashaka gusaba wowe uri kuradukurikirana ugire subscribe udufashe udusupporting hama ugire na like n'aba kunziganiro cacu twandikira muri commentaire uko ubibona esko ikiganiro wakibonye gute ni ikintu ubona twokosora ni iki ubona twokongeza canke twokurako hama imbere yuko turangiza Emery ubunya bariko barashaka gutora umuntu azotwara Amicale des musiciens mu Burundi wowe nturu wavuba donc uramaze igihe uri kurakora uribaza yuko hari ikintu bizokwameliora mu muziki w'u Burundi gutora umuntu donc kuzana umupresident wa Amicale des musiciens atowe n'abaririmbyi byose kuko urumva yahoraho mugani yari yaratowe eske kumutora kuvuga tutoye naka dutoye imigambi iyo uribaze yuko hari ikintu bizofasha ico izofasha bon kuvuga ko twamutoye gusa je naza yuko ikintu gishobora guhinduka ni migambi azoshira mu ngiro urumva so kuvuga ko ariko bamutoye dushobora kumutora ntagira kimwe amara ego bizoboneka ko habaye amatora kuko turi mu isi ishira imbere demokrasi ariko kumutora n'imigambi yiwe ntayishire mu ngiro ntaco bizotumarira nabwo bwo bamfise ko bazotora umuntu
ntagiye cakora hama kubera ko twumva ko ari twebwe ari president wa Mikali ntagire cakora urumva kuko twaronse abaperezida benshi kandi suko ko batari bemewe bari bemewe bari bafise ijambo bari bafise aho bashobora kugenda akadodora bakabibemerera ariko ntibyashobotse so hakenewe ubutogwa agakora pano gutogwa akaguma yicaye akitwa irya zina rya president uwo botora wese adashobora kuzokora ngo ahindure ibintu adashobora kubona umuziki nk'uko abandi bawubona ku nyungu za bose atari inyungu ziwe nta kizohinduka. Nigiki kintu wibaza yuko bagikozwe cyangwa gikosowe mu muziki w'u Burundi cyo tuma donc mushika kure barinzi bashika kure? Ni gouvernement ahantu hose leta yashizemo inguvu mu ikerekana inzira z'ukuri abarindye baratoye barateye imbere no kuvuga ko hari amategeko badushiriraho naho bivuga ngo droit d'auteur inshobora kucituzanira directement ivyo dushaka ariko hari amategeko wo utorera abaririmbyi akabafasha gusumba droit d'auteur nk'akarorero nk'ivyapa tubona bon ajya ama panneau publicitaire ajya abantu bayajako est-ce que bari babuzi harabubona ukavuga ati ndamuzi nta numwe est-ce que umuntu akora business y'ukuri azi ubwenge azi cyo business why ushiraho umuntu atazwi kugira umutwe dohera dukeye aho gushiraho batinya amahera genre gutanga amahera urumva uri umustar no si question gutanga amahera ni ya question y'abarundi yo kugomba kwigungirako kubona ko ninashiraho ko muririmbyi nakanzwa ndamuteje imbere urumva ntuzomuteje imbere ahubwo muzoya ko nawe azafise ikintu ariko araterera muri societe yabo mushireko kuko naziko ama societe yose afise amahera ari mu bintu by'imico kama ari mu bintu by'ubugenegene bijya byose bavuga hari amahera ateza kujaho ya publicité ariko kwimva ko namushiraho naka uzomuteje imbere oya kuko ikintu cyo kizoboneka yasanamu yiwe bazovuga ati ni naka bari muri ibi abantu biwe baramukurikira kuri cyo kintu ariko naza no muntu wiwanyu ugaterekaho kubera ko uzomuha amahera make urumva yo kubaho nacu uri kurafasha nta na kimwe okay zijya ahantu ibihugu byose byateye imbere jibona mbona n'abantu babantu babavanye ugasanga abo bamanitse uyu ninde me iyumvire ko ugiye aha mu gisagara cya Bujumbura amasosiyete yose afise hajyo habonye Fizo hajyo kabona Satbi hajyo habona EMERYSUN hajyo habonye Natasha hajyo habonye Meiri hajyo habonye Vania hajyo habonye ba Berry Music ukabona amasosiyete yose ifise umuririmbyi hama hakaza umunyamahanga akavuga ati uyu muntu mwashitse ko ngaha ninde shavuga ati uyu no muririmbyi w'umurundi umuririmbyi aririmbiza gute ja kuri YouTube ntacubona kiduga jewe numva ari uburyo bwiza bwo gushigikira industrie y'umuziki aba musiciens kandi si ikintu kigoye ivyo rero nibaza ko ari ikintu kisi ivyo rero biragoye mu gihe ivyo kuri twege twavuga ko byoroshe ariko atari itegeko rivuye muri leta donc urumva nka leta yotanga itegeko yuko kizira gushirako kuri panneau publicitaire umuntu atazwi kandi turi benshi hariho muri football bariho basket bariho abakinyi baninde urabona ajya n'abastar hariho imikino yose ujya muntu wabona ko ba Francine bajya abantu bose bafite amazina bafise ikintu kinini ijya image yabo iyo yinjiza muri societe mugabo rero bya bintu nyene urabibona byo mu Burundi iryo tegeko ridasohotse iryo ni rimwe mu bintu byotuma umurimbi atera imbere kuko no musi wasinyira iyi company mugagasanga imyaka 5 bakaguha nk'imiliyoni nka 50 sha mu myaka 5 ufite miliyoni 50 uzoba warakoze vra uzoba wariteje imbere uri umuntu ufise imitwe ariko rero naho byose byugariye tanke bataradusinyira amategeko mato twibaza ko ari mato abantu bafuta ko ari bisanzwe biragoye kugira ngo dutere imbere akona karoro ka kimwe cyoko gwasanga muri byateye imbere nibaza yuko
abasosiyete b'amakampani badukurikiranye bavyumvise canke n'uwo ashobora gutanga ico ciyumviro yavyumvise vraiment n'uburyo bwiza bwo gushigikira aba artistes bo mu Burundi abantu bafite impano zitandukanye nibaza ko ari ako nakaryo bazoba baronse kugira ngo babashigikire hama Emery abantu badukurikiranye uwo bibutsa ama platform amazina ukoresha kugira ngo baje gukurikirana ibikorwa byawe abisi buzuye uburyarya amashari n'inzigo ni byinshi uteye imbere birabarya bagashaka kupfa abisi buzuye uburyarya amashari n'inzigo ni byinshi uteye imbere birabarya bagashaka kucikana so tureke uburyarya kwanza urumva nakigarutseko abarundi niba abantu batubwira ngo bishasha ugasanga wewe uri umufana w'umuziki w'u Burundi ariko nta platform n'imwe y'umuririmbyi w'umurundi uriko ukaciba mu bantu bamwishyuza ngo ibishasha ubwo n'uburyarya mu gihe wewe nk'umufana w'umuziki w'u Burundi abaririmbyi bose bo hanze platform zabo zose uzikurikirana tubireke dushaka gutera imbere nidukurikirane abaririmbyi Instagram yanje ni EMERYSUN konyene hama YouTube naho nyene ni EMERYSUN Facebook ni EMERYSUN ingenieur nuri agashira ko genda bizi ko ari ingenieur hama ingenieur kariko ingenieur EMERYSUN hama sijewe je nyene TV online namariko ndabivuga zifise urundi ruhara mu kuduza umuziki wacu kurikirana ama platform yabo kuko nushobora kuvuga ngo EMERYSUN yavuze ibi nibi bijya tuba twumva ngo yavugiye mu kiganiro iki wewe ufise uburyo kuja gukurikirana kuri iyo channel yiwe hamuka kibonera nyamusanga ngo naka yadekonye kubyo yavugiye ngaha mu gihe wewe utagiye kubikurikirana cya kiganiro ciwe uvyiyumvire kuko hari ubujambo buke abantu bagenda barakata wewe ufise ngene yavuze kurikirana kiganiro ku ma channel yawe ja ku ma channel yose baha umwanya mubonika ibiganiro byanyu kuko twebwe turiho turaririmba ariko abatuzana kuri YouTube apari indirimbo ziwacu n'ama TV online so biaboneshe subscribe bashire ko kajya kano nikanago ifa kuja kuri YouTube giye kurana andi ma video urabibona ucugashirako nta bindi none ibyo gutwaye iki muga kwiyumvira ati ngo wangu channel zo ndayiteje imbere tubireke komengariyo ikintu Jean bigutwaye ni umwanya juste no kugira subscribe kujya urubasi kujya babigira ku barimvye bo hanze nibagira no ku ma channel yacu ku ma ya TV online y'ibintu byose biduza umuziki w'u Burundi tugire urunani rumwe ku buryo amakuru uyaronka swateje navuze ibi ngaha ariko channel yabivuze niyi bakurikirana wumve nivyo yavuze urumva hama tubura turi hamwe birashoboka nukuri turi hamwe tugize urunani birakunda abantu bose bateye imbere byagenze bashitse kubera ko bagize urunani naco gituma Little King yavuze ngo nitutagira urunani kw'intamenwa nk'abavukana tuzopfa twese nk'imihimbiri tugira urunani tukundane dukurikirane ku macane y'umwe wese ahari hama muri kintu bidahinduka tureke kwidoga reka ndagushimire kuri ayo majambo herejeko ntaco bitwaye si ibintu sama mega zo bagiye uzo busanzwe uri kuraraba uri kuri YouTube ya ugire like ako ugasheka ko ka like ntaco ebo iyumvire okay bagira gutya katubibereke nka byabazi uraja kuri YouTube ugatora telefone yawe ukija muri YouTube nurutoke gusugira gutya bira bihetse bigutwaye ukabutejeje imbere umuntu
mugabo pana kukibaze ko umenga ni ibintu bazoba bagutwaye Nta kintu. rega urashobora kugira subscribe ku mashene yose abaho umva utumenga hariho ibintu bazoba bagutwaye mugabo urandika ukayibona ugashiraho ego turagushimiye udukurikiranye gushika kuri kano kanya twizeye ko ikiganiro cagize ico kigufasha cagize ico kungura hari byinshi bamenye kuri EMERYSUN no ku muziki w'u Burundi en general kandi nibaze ko bizodufasha gutera imbere twese hamwe turi ku murongo umwe hama ntiwibagire kugira subscribe kuri channel yacu ari ikintu ufise tubwira ko turagira n'ama publicité ngahanya kuri channel iwacu turakora ama publicité ukaba ufise ikintu ushaka kumenyekanisha urashaka kutubwira tukagukorera publicité hama kandi ikindi naco ugende kuri channel ya Ingenieur EMERYSUN ari Facebook, Instagram na YouTube ugire sabone ugire subscribe uzomutejeje imbere hama ibisigaye ushaka gukurikirana ibiganiro byacu twizera yuko bibaryohera peace.